basokuru barayamaze bati umutwe umwe ntiwigira inama. Mu yandi majambo abantu turakeneraniye. Gufashwa nibisanzwe, gukenera umuntu agufasha ikintu nibisanzwe cyane. Ni nkuko ijisho iri ridashobora kubona neza ridafise mugenzi waryo. Ukuboko kumwe ntirushobora gukora neza kudafise ukundi mu gihe Imana iba yaraguhezagije yose. Aho rero turavuga ubu unye uko ibintu byari kera siko bikemeza ubu mengo ibintu biko birata intumbero. Aha ndashobora gusurinya neza ku kintu ngomba kuvuga ni nko mu gihe wakoze urubanza ugahamagara abantu ukabasosya kugira ngo bashobore kugufasha. Umengo byarataye intumbero bagenzi. Sinzi ko ari mwe mubibona, sinzi ko ariyo n'umuntu agize ide yica no munsi kukaye tuza kuganira tuvuga uno munsi. Kugira ushobora kubitahura ushira agafana hasi, ushira akavera kagacupa warutanguye kunwa ushire hasi, aho warugejeje hose ako kabrochette shira hasi, aka kantu gakurikire uraza kumbwira ico ubonyemo. Sinzi aho wicaye, sinzi aho uri, ariko warabyumvise canke byaragushikiye na wewe. Iyi scene tugira tukwereke uraza gusanga biri mu bintu byinshi bimaze iminsi biba byihepeta kandi bikaba mu bintu bishavuza abantu. Ugumane natwe Pamela ihanira koze niwo muri kumwe mu kiganiro kukayi kuri Pam Channel TV. À tout de suite. Mfataka kanya ko kubashimira mwakoze kuza kudufata mu mugongo kandi urubanza rwa mwene wacu ngaha anye natanze impapuro ngira mwese murazifise murashobora gusoma mukaraba byanditseko kugira ngo ufise akamubakiye ashobora gashikiriza tukiri ngaha muri komite. Murakoze. Ndafise ikibazo. None iyo sare muvuga imiliyoni 4 ata ntebe ataki ibi bintu byo nibiki? Arese ikibazo president. Je ndiko ndihweza uburyo mwanditse kuri noma yaje je mbona ari bwinshi. Uburyo bushika kuri 6 miliyoni na mahera vraiment atari make. Hama ari ikindi je mbona canzazaniye. Uri kuravuga ngo rava 4 zishika kuri 4 ngo nouveau modèle. Jivyo sindabitahura sindanavyumva na gatoyi. Eske ntazi ni modoka ziciriritse zishobora gukora urubanza rukagenda neza atari rava 4? Naho ndafisa kabazo. Oya ha president nukuri oya ibintu sivyo ngati ngwiki ngwisare ngo ya 4 miliyoni hamwe n'imiduga ingahe ha oya Ivyo bitate koro nta ntebe ntaki. ati muhungu n'ibiki byo naho ndafisa kabazo yabasigaranye ndabona kumena nta wundi asigaranye akabazo nagire ntumbereza ikibazo kwa nyene urubanza numvise ko bamwe bagiye barakritika ku vyerekeye intego y'no rubanza nashaka mbaze rikeye n'urubanza rero turi kumwe ngaha adusigurire nka jewe nka president w'urubanza ndashaka kumubaza ati kubera iki wahisemwo iyi sare kubera iki wahisemwo izi modoka? Murakoze kumpa ijambo. Iyo sare nahisemwo kubera ni gicapo nacakiye ahantu kuva kera kugira ngo nkorere nko mariage. Izo modoka nazo nabonye zozobera donc kubera ziba zisa. Nibyo bicapo muvuga nibyo wabonyesheje amaso yiwawe canke ibyo bicapo na madese anime canke na video bimeze gute? Tusigurire neza ibyo bicapo byari byo. Iyo tuje ngaha dukranyije ngaha tuje gutegura urubanza rwa komite mukatubwira ngo twaravye ibicapo. Ibicapo nabwo birabishwa amaso kuko ngaha musacu usanga muri ko muratakaza ibintu byinshi. Ahubwo tegura intumbero abaza emeke kuguma mutubwira iby'ibicapo. Ego Eric natevye nashaka ndakubaze none kuri wewe ufise amafaranga ngahe kugira ngo ushobore gutegura urubanza? Tubwire bije ufise kuri wewe kugira ngo tumenye kuntu Chapo wachakiye ataduje. Turabisha amaso ibicapo. Mugani mubanze muri ndashaka kwasa mahera yo kuri. atubwire urubanza turi kumwe ngaha anye numvise kumenga bamwe bagiye barakritika ariko tugira Imana nyene urubanza turi kumwe ngaha nagenda mubaze mwese muri ngaha. None ga Eric amafaranga wateguye kugo rubanza rwawe angana gute? Je vraiment bije Mfise henga 650 ibisigaye mubaze mama. Avuze ngo ibisigaye babazanye nawe president je ndabubaha mugabo je ibintu navyo nokwe je sishobora kuvyemera. Bakuzi bo kukayi mwayiravye irya scene bijya bintu nivyo biharawe muri iyi minsi ugasanga umuntu aragutumiye ngo uraza muri komite icambere hari n'igihe usanga mutaba muzinanye mutagenderanira mutavugana mugabo kubera hageze muri mariage
kubera azi yuko hari ico ufise canke ukora iki canke azi uburyo bwawe ufise akaguhamagara kugira juste ushiremwo akantu mu mufuko. Gufashanya si bibi guys, mugabo guprofita umuntu, kwabuza, kumanipula umuntu juste kubera ugire mariage ukaca wibuka n'abapfuye n'abazutse bose ugashiramo nabo mutavuga nabo ugashiramo. Ico kintu tugere ko hange benshi barakivugana twicaye, hari abantu babivuga wakidogo ugasanga aravuye muri komite abu ashitse ahantu avuga ati ngo jewe ibi sinzi gituma bashize muri komite, ugasanga umuntu yateguye mariage ngo afise 600 ngo 600,000 vraiment n'ibintu by'ubu 600,000 n'ibiseke bya dote byonyene kubyuzuza mu 600,000 ararenga. None iyo mariage ngo ibindi tubibaze mama wiwe, wibaze arakwasosiye ngo ibindi tuje kwibaza mama wiwe. Guys ivyo bintu biraruhishije abantu, ivyo bintu ariko baravyidogera. Nukuri tuba abantu bahinduka, wasosiye umuntu mu rubanza rwawe umwasosiye kugira ngo agufashe imyiteguro nturuhe cyane, kubera umugabo ukaba wagerageje. Nta muntu yigira, nta muntu yamafise vyose, abantu turakeneraniye nivyo, mugabo nawe ugire une part iboneka, pana kuza gufata toute ta responsabilité ngo ite ku bantu. Urabona barasaze, wewe ufise 600,000 ucurondera amaravu 4 bakota 150. Ayo mahera azova kwandisha ufise 600,000 ucuza gufata amasale ya ma reception y'imiliyoni 1 y'imiliyoni 2. Ivyo bintu umva ari bike. Tufashanye turemururane. Urumva umuntu uhamagaye muri mariage yawe umenye yuko nawe ari umundi aza kukunganira aho warugejeje, mugabo nawe wagize ko une part de contribution ikomeye kandi igaragara. Abakozi bo kukanya uno munsi nico nashaka ko tuvuga ko hama ukaba byaragushikiye canke umaze kubyumva canke uvise intererano mu mutima ukungene abantu bo bikora bataremereye abandi, wandike muri commentaire, ugire partage, ugire na like yawe turayikunda, turabakunda cyane. Jewe kubganje ndabakunda cyane. Ikiganiro cyo kugayi mwari mumenyereka imana iminota 30 iminota 40, ariko aha niho gihereye naho utaha kwa gatanu nk'aya mango. Peace and love.